Shalom bakundwa ba CANAAN TV, turabaramukije tubifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Turabakunda, turabashimira ngene mura mudukurikirana. Mu bavandimwe, Imana ibahezagire. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Imana ibahezagire, reka dusenge. Data turagukunda, turagushimiye. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Haleluya. Haleluya. Turagukunda mwami. Ganiriza imitima yacu. Haleluya. Dawudi yaravuze ngo mwijuru ntawe ngomba no mwisi ntawe uhari atari wowe. Ni wowe tugomba uganiriza imitima yacu. Bunamiye amaso yacu yagira umunde bona atari Yesu. Ni wowe twifuza kubona mu kino gitondo. Icubahiro rwarokere mu izina rya Yesu. Amen. Bakundwa, ndifuza ko dusangira ijambo rigufi cyane rivuga hejuru y'urukundo. Mureke dusenge tubwire Imana ngo Mana, ndakwinginze mwami unongerereze urukundo. Ndashaka tuvuge hejuru y'urukundo. Tugwanire urukundo, tugwanire gukunda urukundo, ingabire idasanzwe. Mureke tubwire Imana duheze itwongereze umutima w'urukundo, kwiyumvira abandi, gukunda abandi, gukorera abandi. Reka ndasoma ahantu habiri. Icete ca mbere Paulo yandikiye Abakorinto, igice 13 turasoma mu mirongo mikeya. Naho murongo wa mbere, naho nuvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Kuvuga indimi z'abantu ukarenza kuvuga iz'abantu ukavuga iz'abamarayika, ariko tagira urukundo nuba ncitse umuringa uvuga cyangwa icuma kivuga ngisamirana. Urabona icuma urakubita ku cuma kikavuga. Mu gihe novuga indimi z'abantu kavuga n'iz'abamarayika, ariko ndafise urukundo muri njewe, noba meze k'icuma ukorako kikavuga gusa. Urukundo. Umurongo wa kabiri, kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Kuvugishwa, urazi ko abantu benshi bakunda bavugishwa. Naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, kamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora gukura imisozi, ariko ntagira urukundo nuba ndubusa. Paulo agaragaje kuvuga ibintu tubona bisa n'ibikomeye: kuvugishwa, ubwenge, kwimura imisozi. Ibyo byose naho noba ndabifise, ariko ndafise urukundo. Ntagira urukundo noba ndubusa. Naho novugishwa abantu bakaza buzura hondi ngakoreshwa, ariko ndafise urukundo, ivyo byose nubusa. Umurongo wa 3 avuze undi mugwi, kandi naho notanga ivyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo ntaco zomarira. Naho notanga, hari igihe abantu bashaka kudatangana urukundo bagatangana kugira ngo abantu bababone. Ivyo byose no nkoreye busa. Urukundo. Haleluya. Mumvirize urukundo rero. Oh haleluya. Ndakwifurije kugira urukundo muri wawe. Ndakwifurije kuvomera urukundo. Ingabire urukundo uyivomere muri wowe. Ndakwifurije, haleluya, kuvomera urukundo. Urukundo rurihangana. Umuntu afise urukundo arihangana. Barashaka kumutuka kihangana kubera iko urukundo bw'Imana rwagaje muri we. Urukundo rurihangana, rugira neza. Haleluya. Umuntu afise urukundo azagira neza. Ndaza kubasomera undi murongo uvuga ngo umuntu afise urukundo ntazayimvira ibyo gusa, azayimvira abandi. Agira neza. Umuntu afise urukundo agira neza. Urukundo tirugira ishari. Tuzubona uwanyu afise ikintu ciza yambaye neza ngo umugirire ishari. Urukundo, umuntu afise urukundo ntagira ishari muri we. Ntagira ishari muri we. Ishari ni ry'umwanzi. Ishari Imana kurinda ishari. Imana kurinda umuka w'ishari. Imana ndagusengeye, Imana kurinda umuka w'ishari. Urukundo tigwihayagiza, tigwishira hejuru, ndukora ikintu nguvuga ngo ugende ubipibiriya. Oya, tigwihayagiza, tigwihimbaza urukundo. Tirukora ibiteye isoni. Niyo ubura ahantu hanyegeye, tirukora ibiteye isoni. Tirurondera ivyargo, tigwishiraho, tigwiyumvira ikibi ku bantu, tigwiyumvira ikibi ku bantu. Tirurezeregwa ukabitanya kw'abandi. Iyo umuntu afise urukundo, bene data, abakristo bariko baranumviriza, hari igihe uzumenya amakuru ngo mwene so yaguye mu cyaha kanaka, ukanezerwa.
ukabipibiriya ukabyandikira abandi ukagenda ubivuga. Bibiliya hano yavuze ngo haleluya, ntirunezererwa ukabitanya kw'abandi, ntirunezererwa iyo umuntu yaguye urukundo, umuntu afite urukundo ibyo ntibimunezeza, ariko runezererwa n'ukuri, runezererwa icyiza, ntirunezererwa amakosa, runezererwa icyiza, rurenza ko muri byose. Haleluya, rebonde la gloire. Rukundo rurenza ko muri byose, wizera byose, wizigira byose, wihanganira byose. Amen. Wizera byose, wihanganira. Urukundo guza rwihanganira byose. Urukundo ntaho ruzoshira, ukuvugishwa n'Imana kuzokugwaho, kuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokugwaho, bizogenda bivaho, ariko ingabire y'urukundo muvandimwe. Haleluya. Ndagusengera, ndakubwira natora rino jambo ku buzima bwawe, Imana ikongereza umwuka wo gukundana, uvomera urukundo ku bandi, wiyumvira abandi. Paulo yabwiye Abafilipi, iri jambo nigeze kurivuga hano, Abafilipi kabiri umurongo wa 3, ntimugire icyo mukora bwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mwicisha bugufi. Umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta, kandi umuntu wese ntiyiyumvire ibyiwe gusa, ariko yiyumvire n'iby'abandi. Iyo umuntu afise urukundo, ntaza yiyumvira we gusa abana be, aza yiyumvira n'abandi. Bene data, mureke tubwire Imana, mureke nako bwacu dusenge Imana iduheze imbaraga zo kuvomera ingabire y'urukundo muri twebwe. Ibindi byose bizorangira, ariko n'urukundo ntizorangira. Umuntu arashobora kuba afise, Paulo yavuze ngo umuntu arashobora kuba afise ingabire nyinshi zo kuvugishwa, zo gukoreshwa ibitangaza, iriya hejuru, ariko mu gihe adafise urukundo, uyu muntu ibyo akora byose ni ubusa. Urukundo rurihangana, rugira neza, ruza rwiyumvira abandi. Paulo iba yavuze ngo iyo umuntu afite urukundo ntiyumvira ibyiwe gusa, aza yiyumvira n'iby'abandi. Ndakwifurije kugira urukundo mu buzima bwawe, ndakwifurije kubiba ingabire y'urukundo mu buzima bwawe. Haleluya. Abandi baza banezerwa ku bwawe, abandi baza bishima ku bwawe, bavuge ngo mu by'ukuri nahuye na mwene data, nahuye n'umuntu. Ibyahishuwe Yohana, soma ibyahishuwe Yohana, igitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya 2. Haleluya, haleluya, haleluya. Igice cya 2 umurongo wa 1, wandikiye umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso, utuvashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, agagendera hagati ibitereko akagendera hagati y'ibitereko kw'amatara 7 by'izahabu. Aravuga ibi: ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe no kwihangana kwawe. Yohana ariko nandika rino toro ryo muri Efeso, ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe no kwihangana kwawe, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, usanga ari abanyabinyoma, kandi ugira ukwihangana, wirengagije ibyo ugirirwa ko izina ryanje ntiwacobogora. Umurongo wa 4, ariko mfise icyo ngugayaho, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Hari urukundo waretse Yohana, itorero ryo muri Efeso, hari izo nagushimira, ariko hari izo wahebye. Hari urukundo rwa mbere wagiraga, hari urukundo rwa mbere wagiraga, ariko ubu barutaye. Nuko niwibuke wavuye ukagwa. Haleluya. Wibuke rwa rukundo rwawe rwa mbere, wibuke wavuye ukagwa, wihane, ukora ibikorwa nk'ibya mbere, nutagira utyo. Haleluya. Nzoza kuri wewe, kuri igitereko ku itara cyawe, ahantu haco shiti wihanye. Amen. Iri torero ryo muri Efeso, Yohana yarishimiye ibikorwa byiza, ariko aravuga ngo aricyo ndakugayako n'urukundo rwawe rwa mbere, urukundo rwawe rwa mbere. Muvandimwe mukundwa, turiko turasangira rino jambo ry'Imana. Urukundo rwawe rwa mbere ruhagaze gute? Urukundo rwawe rwa mbere ruhagaze gute? Mwami Yesu aguhezagire. Ndagusengera
ushishikare kuvomera urukundo rwawe. Bene da mureke mbabwire, urukundo, ingabire y'urukundo ufise, abana bawe bazoyisaruraho. Imbuto y'urukundo wateye, imyaka wayiteye ntabwo izibora. Haleluya. Urashobora kwitaba Imana, Imana ishaka kuguhamagara, ariko imbuto wasize uteye urukundo, abuzukuza bawe bazayisarura. Ikintu cyose cyiza ukora, imbuto nziza ukora y'urukundo, Mwami Yesu ari umunsi mwiza uyisarura. Hari umunsi mwiza unezerwa. Ubaze ngo si ibintu bikoze ryari, uvuga ngo hari umunsi utazi, hari umunsi utazi. Ndakwifurije kugira urukundo muri wowe, ndakwifurije kwiyumvira abandi, ndakwifurije gukorera abandi. Data, turagushimiye, uduheze imbaraga zo kuvomerera urukundo muri twebwe. Turakeneye urukundo ruganze mu buzima bwacu, ruganze muri twebwe. Amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen.